je bangita Shashike Disappoint niga umwana keyaga n'abana atashabake umwana yakorotse kumanga imanza gibiganza bombo krawalete select wa shenyeza you can pray 1 2 3 walete ukosasi dukize ku ruhande hose wirabire mengo mvuye Londres Natasha rabambala no uyu mukwaferi ni wa mbere arashoboye azomumwe ndavyifuza cyane nubwo yonyemera umucongo umwe wonyene kabisa ndabishaka cyane ko je banyene hajya hano habura apana hajya hano hacizi mbe habutoyi uje banyene hajya hano habura be habu uboni fresh zirazibiri aho mucama n'umufrimason no mwita umufrimason nimba ahantu yaciye sinzi yewe agwana people mwirusha ngaramutse nitwa MC Gundos ariko murabona neza yuko mfise byishimo bidasanzwe ariko kuri incuro ndazi neza yuko badoze barabona level high level kuri Amadesa. Ladies and gentlemen, are you ready? Turi kumwe na Wizard umukwafere wa mbere mu gihugu cyacu Burundi amaze kumwa abastar benshi ariko murazi neza yuko Amadesa gushikino saha nawe nyine araja mu rutonde rw'abastar. Ubona neza yuko Wizard aberewe cyane. Wizard umeze neza bro? Ameze fresh sana kabisa. Umeze neza cyane. Ya ndashima kweli. Ya ndamukiriza abakunzi ba Ana Share. Ya turabaramukije mwese musanze muri ko muradukurikirana aho muri hose. Ya kuri incuro ugira unkorere mu mutwe umuntu w'umustar akomeye cyane yitwa Amadesa. Ya ngira ndamukorere mu mutwe kubera nawe nari karaja mu rugero rw'abastar nanje kaba arizo ndoto zanje mfise zo kubamo. Ya byabaye ngomba ko nanje duhura nawe ndamutera ico bitwa umucongo. So wagwan walete select shoboy Amadesa boy niga umwana kiyega n'abana bakeke suza kishwa. Obese neza wiyumva gute bro kuba uno muntu amwe abastar benshi ni Wizard the Bible the Bible siko ndamwemera sana n'ingabo y'Uburusi ya Burundi n'ingabo y'Uburundi ariko reka turaza kwirabira samasigara cicaro aho ubona neza yuko Wizard uraza kumuha amanota sawa tugende rero Wizard ndakeneye tube turayaga ubandaye umumwa watanguye kano kazi kawo mu gihe kingana gute ya je aka kazi kanje nagatanguye kuva kera usibye ko nabitanguye nkiri umunyeshuri ariko sinabwa bikore nk'akazi ya maze guheza amashure ariko navyigiye ruguru iyo nsanzwe mvuka ariko ndamanuka ino ndatangura ubuzima ya ndatangura kubikora gushika n'uwo mwanya akaba ari byo bitumye mbaho insa nkuko mumbona ya ukibyinjiramwo ubona baraguha agaciro byari bimeze gute muri societe haba mu kibano kungene bakwakira avuga ati ujya mu n'umukwafere byari bimeze gute je muri make muri ukubitangwa nta gaciro babiha cyane bama babibona nko kumengo sakazi canke yuko umengo donc bamwe bagafata nk'akazi umengo ntikobesha umuntu ariko je ubwo wanje nifise cyo shaka gushikako ya nice kinumva wobwira aba bantu nyene usanga bagaya cyane ushobora guturubikira umuntu akumvuga ati ujya mu kwafere ngo je ritwo navugana nice kinumva wobabwira abo bantu kabisa no bahanura kweri kubera ko akazi n'akazi kandi bivana agaciro wagahaye yego kuko je umwanya karambesheje ngaha mu muji namwe murabibona yego ya niko gatumye mbaho rero nosaba umuntu wese ku kazi kiwe nimba ari indota afise mu kazi kiwe agaguma pambana sana Wizard ni umwe mu bakwafere twama tubona amwe ba Big Fizo ba Sadbi abaririmbyi benshi mu gihugu cyacu Burundi byatanguye ryari kugira uze urorohererwa kugira bajye abantu babonana n'abantu bakeya cyane pe ariko waragiriwe iryo bakwe ryo guhura n'abaririmbyi urabakora mu mutwe byatanguye ryari kugira bagutahure byagenze gute ya je naratanguye maze kuva ruguru nkazi no buja naratanguye ndabikora ariko ava nza gukorera aho nsanzwe nkorera kuko je ko nkorera mu Kibenga ya maze kuza gukorera mu Kibenga icuro ya mbere nahuye na Satbi King kabisa ndamwubaha hari hose ni umuntu yatumye je nshika ahantu niwe wa mbere yabanje kubona ibikorwa by'iwanje abona umuntu nakoreye neza aramubwira ati ni uwo muntu baraza barantora ndagira ndamukorera guhera ico gihe yaciye nshima cyane bice ngomba ko abari je ndamukora mu mutwe ntahari atawunda ashobora kumukora mu mutwe agiye mu clip video akanjana tukajana ya gushika n'ubu mwanya bituma mpuza n'abandi bastare bose beshi sanzwe mwe ngaha mu Burundi
ya abo musangiye akazi nturumva ibikurukuru bavuga ati Wizard ashobora kuba akoresha ya miti canke inganga ya barabivuga cyane ariko gusa ibikorwa birivugira je ibintu nkora bose baravyemera bose baravyemera baravuga tujya muntu kabisa ararenze sana akora ibintu bikaze kandi deja ushigikiwe na King Satura ntaho udashobora gushika tujya n'umuntu w'umugabo ubu nawe yiyongereyemwo je nakwemera buri umuntu kaze ibaze umuntu yemeye akaja akicara umuntu akamukora mu mutwe si coroshe Wizard si coroshe ahubwo nawe ndanabinezerewe cyane yego kabisa aba nibo tuba dushaka hano ubuntu bw'Imana tuje turafashanya muri urugendo rw'ubuzima Welcome to NShare 257. Welcome to the #1 YouTube channel. Welcome to NShare 257. Welcome to the #1 YouTube channel. Just to rap together, me, the party. Just to be that everybody, me, we are the. Själva tonen slår så lågt för masterplan har vi så jag sång i det album är stilen blå du vet det just strange ni som var nacht alone du was gegangen för ganzen wieder fest ich weiß über wo du strengst ist mein Fest ich hab das Haus das ist nicht die Anpan ich sagte anderen wenn man mich ne anderen ich sagte den Schein das ist nicht mehr sehr als genau alles leer weil gib ich mehr welcome to NShare 257 Welcome to the #1 YouTube channel. Welcome to NShare 257. Welcome to the #1 YouTube channel. And welcome to Ich will eine Auge finden ganz Zeit, weil man mich nicht alles anders neu, das morgens alles kennt sein, nicht gewinnen, nicht bescheiden. Ich kaufe nicht gehielt, ob es auch wenn ich mal einhauen. Ich will lohn, ich will lohn, ich will lohn. Ich will eine Auge finden ganz Zeit. Nur aus meinem Leben ist der Leid zu verlieren. Hab ich schwer mich allein, dann ja wenn es zu verlieren, yeah. Ich hack Beschutz, wie für dich, weil die ankam. Ich hack für anderen, gerne nicht mal anderen. Ich hack für jeden Scheit, ist nicht mehr schwer. Mr. Gomma hat nicht schwer, es war dich so schwer. Welcome, 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 war dich. ariko murabona neza yuko turi ku musozo nababwiye neza yuko uyu mukwaferi yamoye abastare benshi kuri incuro arageze kumwa umustare w'igihugu cyacu Burundi Amadesa Boy Wizard urarangije bro ya je ndahejeje kabisa ngira ngo namwe nivyo mwibonera kweri ariko ndakeneye nimba wagendanya akantu kugira Amadesa aze kwiraba neza ya je ndashobora kukarondera nta nakimwe ndafise akantu hajya ashobora kwirabamwo akabona kari ibintu ari fresh ya gaso turabizi ko wanditse izina umvise neza tondeze ya oya sinkazijya abandi ikimusa nararagerageza ari vini gushonga mu Kanyosha wona aho no mu Kibenga umva Kibenga na Kanyosha sho kimwe neze tuje turashikiranira bro mugo naho mu Kibenga ni namba Kibenga na Kinindo na Kanyosha kwino mu kiriya shoreraho umutima w'ubushatse mugo abo bose aho bari hose bose nta mwana arimo oya yuko Wizard agushirira imbere kino kiyo uheze wirabe neza ndakeneye ko wiraba fresh wallet uko sasi ku ruhande hose wirabire mengo mvuye Londres niso sakisha wiyumva gute no musi
nawo ndazi neza yuko uri umusitari nicyo gituma yavuze ati ko nsanzwe mwa n'abantu bafise amazina no munsi Amadesa nawe kwizina afise ni lazima ndamumwe wimva gute Amadesa waravye tachi waravye kungenda usa no mu muto oya n'umuntu ashoboye akazi si nk'ibibamba n'umuntu azi ivyo arimo ni kode y'akazi kode arayizi Wizard tugushimire cyane kuba uno musore wacu ariko arubaka brand yiwe umaze gukora mu mitwe ba Sadbi ba Big Fizzo n'abandi barimvye benshi Tanzania n'abamo igihe baherukira nje na umuntu ya ariko kuri incuro avuze ati jewe Amadesa ni maka nawe nyene ndamuteri kwafe gira ikintu bari Amadesa gira ikintu bari abafana ko baradukurikirana abagukeneye n'imboga zawe zose kugira nyene baze baragusupportinga bakurondera ya je kintu cyambere Amadesa no namushimiye cyane kuba kuko hari gihe ushobora umuntu ntiyemere ko nkuko ari karatera imbere ashobora kutemera wari wese amukora ku muto so ndashobora gushima ukuntu yewe yabikunze kandi akanavuga ati ibintu nabikoze neza nkuko yavyipfuza ya nico kintu nanje ndanamushimiye cyane hama nanje nkabasanzwe mfise imbuga ziwanje ndafise Facebook ni Wizard Bendo Baba Instagram Wizard Bendo Baba na TikTok izina niryo nyene nkashaka gusa abantu bose bankurikirana bazi ibikorwa by'iwanje ko ashobora kuza bamfollowinga nanje ya ibintu bikagera ku rundi rwego ya ndabona Amadesa na za trace ziraboneka ubone fresh zirazibira aho mucama n'umufrimason no mwita umufrimason nimba ahantu yaciye sinzi niwe mu kwafere matse kubona habura sana umva ko moyi kwafe ana nkaru n'utwe wanje umengo urapingaraye mbwa ukuntu yakubise kwafa akayitsana so zakisho Wizard tugushimire cyane nandi ndabashimiye cyane kabisa kandi nkabansaba namwe kandi babandanye kubateza imbere ya kuko hari nandi mwifuza gushika ya nivyo nosaba abantu badukurikirana na Natasha musabire kugira zo mukore ya Natasha rabambala no uyu mukwafere ni wa mbere arashoboye azomumwe ndavyifuza cyane nubwo yonyemera umucongo umwe wonyene kabisa ndabishaka cyane urabyifuza we nutso muri amafaranga uzima ku buntu basi je no ku buntu ntangorane no ku buntu nzogenda musamahera ndavyemeye mwipfurize rero ikwavu zo mutera izo muryoya n'abandi badada bigira ngangoni Natasha ngo bamusumba ikwafu muteguriye nehe uzomuha donc jewe nzo mu mikwafe atanu umuntu umwe aranayimosha kandi nawe nubwo bizomuryohera cyane agana ntuzenya na ti wasafa azotinya neza nimba ari canke rihana basi avuga ati kwera umuntu nawe ararenze Natasha rabambala noma walete selector umwana kiyaga n'abana bakeye je bangita shashkede sa boy niga umwana kiyaga n'abana Natasha bakeye umwana yakorotse ku manga imanse gibiganza bombo krawalete selector washenyeza you can pray 1 2 3 4 imana nizi kode yose asante merci ya sinagadata ga mwana ga mutamiranda amen mana wampaye umwanya kuba nkomeye amen Wizard asante namwe ndabashimiye cyane kabisa murakoze cyane kuba twongeye kuyaga namwe birandyoheye cyane ndabakunda cyane yitwa MC Gundos kuva kuri Anashia ndabakunda hasta la vista eja bless ciao ciao yego umujama bazara mushorera bajya bana bo mu kibenga biyemera za Kinindo urakorera aho yagiye atanzwe ugukeneye address ndayifise kawida ni mu kibenga ya kuri Sended aho niho novuga ibiro by'iwanje biri utahazi ucahe mu kibenga kuri Sended abantu bose bahumvise barahazi baca bahamenya yego shamagana hehe donc birava naho umuntu aherereye yego bivaye naho umuntu aherereye uhere mu Kinindo uraza ukaza ku zone kwagumukika amayiga baragivu gushikana kuri Sended neza mu buryo donc ni mu buryo ya barabarikikama ni mu buryo iduka mu Kinindo urahabona imbere ku zone ni mu buryo ugenda ukuce ndahabona
mu kubafu naho nuko bazogenda mu kuryo cyangwa mu bubafu twaranira irya barabara rikika amagivu bose bararizi mu bubafu mu kuryo ya isaro donc mvuze ati ibiro byanje biri mu kuryo impande y'ibarabara ya umva rero ntugenda zakire ntugenda kibengu ya ni kibenga apo kandi jewe hari hose ndashika waba uri Ngozi waba uri hehe hose je ndi urabafise curazigo ndosi kumatse ko no mucama abantu benshi baguma bakenda kuyimosha mu kibenga benshi uyu mucama gwarashoboye cinanya bati ci umuntu none cinge ko je banyene hajya hano habura apana hajya hano hacizi mbe habutoyi uje banyene hajya hano habura be habu sandi sana kandi zugaya nabajya abantu bato n'uwarakira n'abantu bafise amafaranga make kuvuga 3 5 mu VIP niwe abahazi 10 20 50 abose urabizi jana n'umuntu ari mutoyi Imana yaremye umuntu muto bose rabahaye karibu byose nikiyago bivanye na business yiwe na kode y'akazi walete turabakunda cyane papa umumama umutama mubibi azoguma yakumoye mbashekera bavita gute ngo rumwenyi niko bavyita kera ngo umukwafereke umumwanyi niko bavyita sawa bavyitwa kera gute umumwanyi umukwafereke mu kirundi ni gute hako nico kintu ninakubadije umengo bavita rumwenyi ni bari umwanyi sijuwi babarira turabakunda cyane hasta la vista diable ciao ciao mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it.